Ndasubiye kubaha ikaze bakunzi b'Idagadure TV, amahoro y'Imana abane namwe mwese, nizeye ko muguwe neza, abatamerewe neza namwe Imana ibabe hafi. Uno munsi dukorera kuri terrain aho tugendera abanyagihugu canke abenegihugu batuyagire kuvyerekeye ino tariki 8 kuko itwibutsa byinshi cyane. Haciye umwaka wose uraheze nyakwigendera uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yitavye umuremyi. Uno munsi twashimiriye gukorana n'abenegihugu kugira ngo batubwire ico bamwibukirako. Rero ndaguhaye ikaze kugira ngo uze kugumana natwe kandi biraza kugufasha maze widagadure. Amahoro. Amahoro gose. Ni sawa. Sawa. Murakomeye cyane. Je ndililishwe ni bande? Je nitwa Niyonzima Theodore. Ariko abenshi banzi ku izina rya Plus 257 Bisoro Theodore. Bisoro Theodore. Plus 257 ni izina. Ni izina. Nimero isigaye izina. Rirabizina kuko ni kode y'igihugu. Ego. Byagenze gute wihe gusa Plus 257? Mbo. Akeshi abantu twakuna kuba turi kumwe barakuna kuba bari namagara cyane bari namwe ntari kunze numva yo mumako. Ujambo gutso bo kwita Plus 257. Ego. Nk'ubu baguhinduriye karangamuntu uvuga ati asha mushe ko Plus 257. Karangamuntu. Ego bishoboka bishiraka. Okay, ndabona ushajije kandi ndabona umengo urarushe cyane, nize ko vuye Igitega. Ego. Igitega rero byagenze gute ku bantu batashoboye kwashika? Igitega byagenze neza mu ncamake. Wari umunsi twibuka umuperezida wacu. Uwahoze ari umuperezida. Ego. Yaramaze umwaka yitavye umuremyi. Wari umunsi rero wo kumwibuka n'umunsi wo kuganduka. Rero mu ncamake mu ntara ya Gitega byaragifashe neza, abanyagihugu twavyitabiriye ku bwinshi. Umuvuma yari ikwiye, ambulance yari ikwiye, kabisa mu ncamake byari bimeze neza. Ego. Byabereye aho basanzwe baramufuvye, aho byabereye aho byari bimeze rero si bose bagize ibako ryo kwinjira kumva zuko turi muri bihe bya corona. Hagaragaje kwinjira bake kugira ngo bubahirize y'amategeko yo gutanga umwanya akati y'umuntu yicaranye n'ubundi. Yego. Antwa warinze bambara umupira ngira winjiye. Kawaida nategereza kwinjira. Kawaida ndaza kwinjira none wewe ufite igikorwa mu gihugu wewe. Kuko nari imberewe. Nari imberewe gose. Niciyongeye ko ndumwe negihugu kandi akunda igihugu ciwe. None abo basigaye hanze rero sabe negihugu. Bo biravana. Je nashitse ku mwanya. Okay. Habaye rero abashika kare binjira ushitse ucerewe ucusigara hanze. Hari ibibafre no ku buryo wagumye hanze baravyumva Jean, baravyumva. Ego. Sonorisation yari ikwiye. Abari hanze bavyumva. Ego. Okay. Nka Bisoro rero nka Bisoro ni giki mbega yibukira uwahoze ari umukuru w'igihugu, wowe wibuki biki kuvyo biba yarakoze, nibikuvuga ati ashe nukuri kino kintu vraiment wanashaka ndanagikumbuye uko urumva haciye umwaka wose kumbure ubutakibona canke ukaguma uvyibuka ufati ashe yewe yari kuba hari yakwa twari kumva ibiye yakoze ibiye nibihe wowe umwibukirako? Bo je ndamwibukira ku bikorwa yagenda akora. No bivuga imico ibiri. Haba ku bikorwa by'iterambere canke ku bikorwa yakunda gukorera bene gihugu. Ikintu cyambere yakunda gukora, yakunda gusenga cyane no gukora. Ivyo yarabikunda kandi yaravyitorarika gose ko urabona ko buri mwaka yaratunganya igikorane n'umuryango wiwe. Gusanga kimaze nk'iminsi 2 ari imbere y'Imana. Arico ndakimubukira ko cyane. Ibintu navyo bijanye n'iterambere ni byinshi yakoze. Nta muntu bivuga ngo abidondagure, ariko umuntu bivuga mu ncamake bimwe mu byo namibukira ko irazanye ibintu bijanye no kubaka amashure, amavuriro, ibintu by'ibibuga, amastade ku bwinshi ku buryo aho yaragejeje igihugu byari biteye gumwe cyane. Ikindi naco ni umugambi yasizeho kuva agitorwa ngo arongora Burundi 2005. Umugambi wo kwivuza ku buntu nk'abana batara kwiza imyaka 5, abamama bibaruka ku buntu,
ni umugambi yasizeho kandi n'ubu ugikomeza ntatagihari. Ivyo ni ibintu umuntu agenda yamwibukirako bimwe bimwe umuntu agenda yibuka kuko ni vyinshi. Ego utubwiye ibikorwa yakoze, mbega mu majambo hoho yoba yaravuze abo bari amajambo wewe yagukoze ku mutima uvuga ati iri jambo kabisa naryumviye kuri nyakubahwa, canke aya majambo yarakunda kuyavuga? Mbega hari amajambo mwewe yaravuze menshi kuko yatwaye imyaka myinshi, ariko rero nayahe majambo we yakugumyemwo mu mutwe nka Bisoro? Bo incamake uko nobivuga, rimwe rimwe nakunda kwitaba inyigisho ziwe iyo zibereye hafi y'aho. Ni umuntu yakunda kwitaho kugaruka cyane, akakunda no kwigisha abarundi nko ku bintu bijanye no gukunda igihugu, gukunda igihugu, kucitangira. Rero mu ncamake yarakunda kuvuga ijambo rivuga ngo umuntu azotangura intambara izotangurira mu rugo iwe, iherere mu rugo iwe. Iryo ni ijambo yakunda gukoresha cyane kuko hari igihe wasanga hariho abantu ariko bashaka kuvyonga kugira ngo dusubire bimwe vya kera vyo turukana indundura ku mutwe twiruka. Ivyo nawe aravuga ati hano mu Burundi nta ntambara izofe yasubiye guhaba. Ivyo ni ijambo yakunda gukoresha cyane ku buryo n'abarundi baryumvise barema bivanye n'ibihe bari bavuyemo. Numu president yakunda gutwenza, nuvuga ngo iyo ari mu nama ntiyaheruko nyene canke kashikiriza ijambo mu bene gihugu, ijambo ntiyariheza atashizemo akajambo gatwenza, genre abantu bakaca batwenga. Rero n'amajambo akenshi abene gihugu bagiye barasubiramwo kuyoba yaravuze. Wewe mbega n'amajambo ayahe woba wibuka ukavuga ati iri jambo no kuri nyakubahwa yakunda kuyivuga kandi rikaca rintwenza nirihe? Bo sinovuga ngo yakunda kuvuga iri jambo kuko kugira ngo atwenze aba bari kumwe uwo mwanya ntakoresha rya jambo nyene, yarahindura kuko ndibuka umunsi binjira ijya presidence nshasha, ariko ashikirira ijambo arakana yavuze ngo nagumye ngo navuye muhira nsenga ngo sima bavuga ngo nginuze ishiriri igize yasabye Imana ntavuga ngo irishiririye. Urumva yashaka kuvuga gute kabaje nande karangura kuvuga. Urumva rero aho hantu yaragakoresheje ku buryo n'abari bahari bose batwenga. Urumva ni twishi yagendera avuga kuko ako yavuga no munsi yaje siko yavuga. Siko yavuga. Hari jambo yigeze kuvuga umengo hari 2010 nimba ntihenze 2010 yaravuze ni amatora azoba meza cyane, azogenda neza. Bakinda bagaranye bakinda bunamye amatora azogenda neza cyane. Nakajambo abarundi benshi bagumye basubiramo kabisa. Yego ni byinshi vraiment nawe uvuga ngo abiheze no munsi. Okay. Ariko nashaka kuvuga ngira abarundi bariko baradukurikirana. Nitwame twibuka tujya tu blague yakunda gukoresha mu kuduhanura canke mu kwigisha, ariko twari twibuka iragiye yadusigiye byo gukora, byo gusenga, byo gukunda igihugu. Sibinere tukwama tuvyibuka iyo hageze ko tumwibuka, ahubwo twame tubigendera kuko n'umuntu yakundana byaragaragara cyane. Urasanga ariko aramukanya n'abanyagihugu kuko byari bigoye ngaha mu Burundi kugira ngo umunyagihugu muto akorane na president mu maboko. Ariko ujya yaje kabisa byose abikora kuko yaragendera abene gihugu bakaganira, bakaramukanya, bagasangira. Umva byari biryoshe gose. Rero nsaba abarundi kwama tubwira kwiragiye sogokuru wacu yaturaze. Okay, wowe nakamuteye bariko radukurikirana. Wowe nka Bisoro rero umaze gukora iki muvyo yoba yagusigiye? Wowe umaze gukora ibiki? Je nka Bisoro icyambere cyo ikinje gukunda igihugu ico kabisa ndagikora. Je ndakunda igihugu canje. Uyikora gute Jean? Ubikora gute? Mbo ndabikora mu kugikorera. Mu kugikorera haba mu bikorwa rusangi canke iyo hageze ibintu kanaka dukora nk'akarero ibintu bijanye no guterera amatora
aho vraiment ndagerageza nkabamo uko nshoboye gukora nkakora ibintu nk'ibyo nyene uko nabivuga. Okay. Ndagushimiye. Murakoze. Okay, yari Bisoro Theodore mwamumvise avuye Igitega, mwabonye ko anashajije. Ubu naho tuhuye n'imisore ibiri hava yidondora kugira ngo tuvugane nabo. Mahoro? Amahoro cyane. Mumeze neza? Je nitwa Lilisho, bitwa gute? Je nitwa Eric Singiyumva. Eric. Cyo tugerageza kuvuga cyane. Okay, Eric hama namwe? Anje banyita Dusabimana Sylvestre. Sylvestre na Eric. Ni sawa murakomeye? Yego turashima kweli. Ego, icambere ndabashimiye ko kubona mwanyemereye ko dukorana. Ego namwe. Okay, amakuru no munsi murazi yuko ari umunsi twibuka. Haciye umwaka wose urarangiye nyakwigendera umukuru wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yaritavye Imana. Rero uno munsi twashimiye kugendera bene gihugu kugira batubwire ico bamwibukirako. Nkaho we Eric wowe umwibukirako iki? En fait umukuru w'igihugu nyakwigendera Nkurunziza Pierre yakoze ibintu byinshi urabona mu gihugu. Turamwibukira ko yazanye fati yarangwanishije abarundi ico gihe aba president abarundi ntibari bameze nk'abanywana. Nyangwanishije abarundi akundisha igihugu abarundi turakunda igihugu. Azana ibintu byinshi by'iterambere abanyeshuri bariga ku buntu ico gihe ataraza bose baronka amahirwe yo kwiga mu primaire. Abye bari baruka ku buntu. Yakoze ibintu byinshi gose mbere twozoguma tumwibukira ko na mbere na nyuma y'urupfu rwiwe kuba yaritavye Imana mbere byateye umwaro mwinshi twebwe abanyagihugu uzoguma tumwibuka. Abana no munsi kwibuka itariki yashingereyeko kweri umva yakoze ibintu byinshi ntitwabivuga ngo tubimare. Ego hama Sylvestre namwe? Ego nanje ibintu nshobora kumwibukira ko nyakwigendera wahoze ari umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yakoze ibintu byiza cyane byinshi nk'akarorero yarubakishije amashuri menshi mu guteza imbere igihugu cyane cyane kugira ngo abana bacu dushobore kwiga ku buntu. Abana barize ku buntu, abavyeyi bari baruka ku buntu. Yakoze byinshi cyane kuvuga yaragarukanye amahoro mu gihugu cy'u Burundi, aratuma abarundi tunwana. Abari baratandukanye kubera ibintu by'amoko baregerana baraja hamwe baravuga uti twubake igihugu cyacu cy'u Burundi kubera nyakwigendera umukuru wacu w'igihugu cy'u Burundi. None rero yakoze ni byinshi twabivuga ngo tubimare gusa turamwibukira kuri ibyo yagiye arakora nyene biboneka. Kubatsa amashuri, amabarabara byinshi cyane, ibitaro. Yego ibyo ni ibintu byiza cyane tumwibukirako. Mu majambo yagenda aravuga nka wewe Sylvestre nirihe jambo wibuka canke ora wibuka ukavuga ati hasha iri inye n'ukurinda riziga kuwahoze ari umukuru w'igihugu yarakunda kwivuga cyane? Yego nkaje nk'ijambo noba nibuka yakunda kuvuga. Yarakunda kuvuga uti uzorukarisha ruzomumwa. Aya bashatse kuvuga uti mu gihugu cyacu cy'u Burundi ntidukeneye abantu basomba iki intambara. Yego badusubiza inyuma. Badusubiza inyuma. Je gituma yakunda gukoresha iryo jambo ngo uzorukarisha ruzomumwa. Yego iyo ni inyigisho cyane, inyigisho nini yabashatse kuduha. Yego Eric wewe nirihe jambo ushaka kwibuka yakunda kuvuga ari mu manama nk'ubu habaye igikorane canke aho yagiye gutemberera abanyeshure hari amajambo yakunda kuvuga yakunda kuguma garukana? Wowe nka Eric nirihe jambo washoye gufata canke ukunda kwibuka? Cyane cyane nka cya gihe gihitiye nko mu 2015 urabona ivyo twaciyemo. Haragize igihe nyene hanura abarundi ico gihe bariko baritwara nabi bivanye n'ibintu twariko turacamwo. Je ndakibuka ko akunda kuvuga ati uzitambika hagati y'umwe bw'abarundi azohora n'Imana mushobora byose. Aravuga n'ibindi nyene byinshi avuga ati
reka kuza murishinga basesa nkuyoze mukunda igihugu cyanyu ko abasesa nkuyoze mu bihugu byo hanze ntaco bazobamarira muze hamwe twebwe twubaka igihugu cy'uburundi twebwe barundi yakunda kuvuga yavuze byinshi nyine numva arimo twamye turavuga ati nkajya agiye kugenda abanyeshuri avuga ati dusenga dukora twijukira ibikorwa by'iterambere aya majambo nyine mwe nayo menshi tumwibukira ko neza yego ndabashimiye cyane gose natwe turabashimiye twakoranye neza yego nta kibazo natwe turabashimiye nabo kuba mwatugendeye mukateka tuganire twibukanye ibyo umuhisi nyakubahwa sogokuru wacu natwe tumenye tumva tugisha twivuzeko akoreye murakoze gose yego ndabashimiye naho namwe muragize neza yego ni sawa murakomeye mwitwa bande Nitwa Baudry 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 uko nyene Baudry bon umeze neza umunsi twashimye kugendera abantu Jean kuri tariki 8 sanzu yizi yuko haciye umwaka wose uraheze nyakubahwa wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yitavye umuremyi rero nkawe Baudry icoba umwibukirako nikihe canke nibihe nimba hariho byinshi kuko yakoze byinshi nibihe rero ba wibuka kuri nyakwigendera umukuru w'igihugu wahoze ari umukuru w'igihugu mbasinodondagura byinshi byose ngo ndabimare mugabo mvuge mu ncamake yari umuntu w'intore yari umugabo w'intore w'ijunja n'ijambo yarakunda bene gihugu yakunda kugendera bene gihugu kandi ni byinshi yakoze bitari kuko yaratwubakiye amashure aratwubakira amasoko aratwubakira ibitaro kuko kare mu yindi myaka iheze bashobora gusanga bafashe imirambi n'imirambi bagiye kwivuza cyangwa bagiye ku mashure mugubu utambuka kabiri gatatu ukabushikira ishure watambuka kandi kabiri gatatu ukabushikira ivuriro n'amasoko ubu ni menshi rero ivyo yadukoreye ni byinshi cyane kandi je n'ikindi nomwibukirako yarakunda Imana yaritaha Imana ibintu byose yakora yabishiramo umwete kandi akavuga ashiramo Imana cyane niyo ugize nk'ikintu atagishimye uzawumva akubwiye ati Imana yonyene niyo cyangwa ako kantu yaragakunda cyane je rero nkuko nomuvuga nivyo mbona nomuvugako gusa ni byinshi urumva umuntu iyo bivuga ngo bidonda byose vraiment twoca turara paraporo yakahise ni ibintu byinshi yakoze kabisa kandi urabona ko yuko Uburundi naho bavuga ngo nagahugu gato urabona ko yuko duteye imbere pole yego ivyo tebabiza mahoro cyane mwitwa gute je nitwa Meshaki ni sawa uyu munsi urawuzi tariki 8 urayizi haciye umwaka umwe wahoze ari umukuru w'igihugu nyenicubahiro Petero Nkurunziza yitavye umuremyi bobo nka Meshaki nk'umwene gihugu mutoya nibihe bintu ushaka kuba wibuka yoba yarakoze cyangwa uba warumvise cyangwa warabonye nawe nyene kuko igihe yatwara wari uhari kandi wari uciye ubwenge uwe rero nka Meshaki nibihe je nk'ibintu nibuka ndamwibukira ko cyane yakoze kujanye n'iterambere yarubakishije amashure yarubakishije ibitaro ku buryo abanyeshure cyabipfuza ushobora kwivuriza ahantu hafi bitagoranye ndakimwibukira ko cyane ikindi cyane yakoze nuko yashoboye guhagarika intambara mu gihugu ubu twaba twicaye ata umutekano muke ibikorwa rusange navyo yarabikunda cyane aho wasanga kenshi aguma agenda mu bikorwa rusange ahantu za gusanura nk'ibintu ahantu vyononekaye canke nk'ahantu bariko barubaka nk'ibintu vy'amashure ugasanga nawe yagiye kubikora je ku majambo yakunda kuvuga cyane yarakunda kuvuga ku byerekeye ko ata ntambara izokongera kuba mu gihugu
kandi akabivuga nyene yumva afise ubushobozi bwinshi muri we nyene. Ego nk'ibintu by'ibiterwa yarakunda ibintu by'amavoka, ugasanga yatanze ibiterwa ahantu, ugasanga we nyene yagiye nko mu murima ariko arabikora nawe. Ego hama ashitse nko mu murima yarashobora nkajya bariko bavyimbuye kabifata akabisengera kugira bimere neza. Ego ndabashimiye cyane Meshaki. Murakoze. Bakunzi ba Idagadure TV, rero ni ngaha anye tugarukiye kino kiganiro cuno munsi. Nizere ko wacagufashije cyane wace wibuka byinshi bivanye na kino kiyago twagize n'ababene igihugu batandukanye bo mu gihugu cyo mu gisagara cya Bujumbura. Nizere ko nawe rero hariyo ibintu byinshi cyane ushaka kuca wandika kuri comment ukavuga ati nani n'ukuri ndibuka iki niki yakunda gukora ibi n'ibi ibikorwa rusange tubikesha we ko nawe yabizanye cyane ikintu gishasha byinshi ushobora kuvuga ati abo babene igihugu twakoranye nabo batavuze. Yego ndabashimire cyane kandi turaza kubereka agace gatoya k'ivyabaye hariya mu ntara ya Gitega. Rero wowe utaragira subscribe ugire subscribe cyangwa s'abone niyo subscribe ugire na j'aime upartage n'abagenzi bawe. Ndashimiye n'abantu bose bama bapartaja, ndashimiye abagenzi banje bama bapartaja ama video yacu. Imana ibahezagire. Rero naho gutaha yari Lilishu, tuzosubira mu kindi kiganiro.